biryoshye ibi byana biransaza icupa ryawe hejuru nimba nawe uryohewe wagira turi mu ijuru mbega ubu buryohewe jewe cyanzanye ni bakunzi ba Sten TV worldwide muraho mumeze fresh je meze fresh nditwa Sten presenter cyangwa cyangwa presenter Sten all the way from Sten TV worldwide. Kora subscribe kuri no rubuga rwacu nimba utarayikora mu kubandanya mwironkera ama update menshi agiye atandukanye nkuko twabimemereye nicyo cyatuzanye mu entertainment kugira tubandanye tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye na cyane cyane biba biri update muri entertainment yacu ya Buja Flavor. Indirimbo Inzoga N'IBEBI ya Double J na KIRIKOU bari kumwe na Bruce Melody kuva mu gihugu cy'u Rwanda yamaze gusohoka kugeza kuri no mwanya tuvugana ahari indirimbo yashoboye gusohoka ku munsi w'ejo mugabo bikaba byarangiye uyu munsi tuyibonye iri uploaded gushasha mu gihe harigeze ku mavyuwas ashimishije mu masaha nk'atatu najyamye igeze ko nari mbonye igeze mu mavyuwas agera ku bihumbi 10 n'ibindi birenga, ariko uyu munsi mu gatondo niho navyuka nsanga indirimbo atayiri ku rubuga rwa YouTube aho nabonye ya uploadinzwe gushasha. Uyu mwanya turiko turavugana rero ikaba imaze umwanya w'amasaha 2 uri ku rubuga rwa YouTube, mugabo ikaba biboneka neza yuko abakunzi b'umuziki bariko barabandanya bayishigikira nkuko bari batanguye bayishigikira muri ayo masaha 2 ikaba igeze ku vyuwazi naho nyene zishimishije. Tukaba tubona ko atakintu kirekire twashoboye guhomba abana ba birimwo, ibintu bikaba bibandanya bimera neza kurusha. Mbega indirimbo wamaze kuyumva ni mutarayumvura indiki kugira ugende kuyumviriza ushigikira abana b'igihugu ushigikira abana ba birimwo. Ni Double J ni indirimbo iri kuri chaîne yiwe, ushobora kwandika Inzoga N'IBEBI hama ugashobora kuyumvira indirimbo ukuntu ishoboye kuririmbwa, aho hariko na video audio yo yari yatanguye kujya ko mugabo nugiza nayo amasaha ntiturashobora kubona kuri urwo rubuga rwa Double J, aho audio nawe nyine yari yashoboye kujya ko ku munsi wahige ejo mu masaha y'umuhingamo mugabo kugeza kuri no mwanya akaba turiko turabona ku rubuga rwa Double J. Uyu mwanya tukaba turiko turabona ko indirimbo Inzoga N'IBEBI ya video yonyene gendo yirabe hamushobore kwibonera byinshi bigiye bitandukanye byashoboye gukorerwa muri iyo ndirimbo, ama creation meza yashoboye gukorwa nabo barurinzi ba birimwo n'umuririmbyi Bruce Melody kuva mu gihugu ca Rwanda. Indirimbo ni nziza mu majambo make uko nari navyiteze siko nabibonye, nanize ko bazava bagenda bakatumara amazana cyane cyane yuko Bruce Melody ari umuhanzi akomeye cyane kuva ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, yanditse nawe nyene adakunda guta hasi. Mu kugerageje kumviriza lyrics ya Double J kumviriza lyrics ya KIRIKOU urashobora kumva neza yuko hari difference y'umuririmbyi w'umurundi n'umuririmbyi w'umunyarwanda. Bagerageje kwandika uko bishoboka kose kugira indirimbo ishobore kujya mu matwi y'umuntu ashobore kuyumva nkuko ari indirimbo yanditswe n'igihangange, nkuko ari indirimbo yanditswe n'umuntu yizewe n'abantu benshi bagiye batandukanye ku mibare 4 y'isi aho iherereye hose. Ni indirimbo ngerageje kuraba video ya John Error yashoboye kugerageza uko bishoboka kose arayipanga arayidirectinga uko amajambo avuga birashobora kujyana na acting, nayikunze uko yanditse, nayikunze uko yakinze, nayikunze performance yayo. Hagati yabo abarinzi bose batatu bagerageje kuririmba kira muntu arerekana ubuwezo ashoboye kuba afise ikizigwa ashoboye kuba afise ku bantu buri muntu wese, haba kuri Double J haba kuri KIRIKOU haba kuri Bruce Melody, nta numwe yashoboye kuyigayiga, bose bagumye bifashe rugabo mu ndirimbo. Ubona neza yuko bashoboye kuririmba kira muntu avuga ati Jesse nkeneye kubonekana nk'umubono, Jesse nkeneye kubonekana nk'umuririmbyi yo hasi, agashobora gushirirwa kikora mu gahogo ijigi wakaritabaza nabyo nyine bikamwumvira rigashobora kumufasha mu ndirimbo. Aroririmba yikoze mu gahogo nkuko dusanzwe tumumenyereye. KIRIKOU n'umurinzi akomeye, Double J n'umurinzi akomeye, Bruce Melody n'umurinzi akomeye. Uyu mwanya rero turiko turavugana bakaba batwubakiye ikintu gikomeye bashoboye guha izina Inzoga N'IBEBI. Reka senda barambere cyane ahubwo reka ndabaho umwanya mugende kumviriza iyo ndirimbo ku rubuga rwa YouTube kwa Double J. Niyo ndirimbo ushobora kuyisanga ndashikira abana bacu ku rubuga rwacu mukibagira gukora ama partage kugira dushobore gushikirwa n'abantu benshi cyane cyane yaho turi ku TV. Imana ibandanye hezagira uwo wose amaze gukora subscribe, commentinga, like, gukora partage kugira natwe duzokwisangira hamwe tuzatwiteze kujya. Turabakunda cyane mwe mwese mumaze kubikora ivyo. Imana ibandanye hezagira imirimo n'ibikorwa byanyu. Ciao till the next time.